Bakunzi b'ikiganiro ku kivi ndabaramukije. Mu kiganiro cuno musi turabashikana mu ntara za Ruyigi na Cankuzo aho nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cacu yishikiye ku kivi agasangira ijambo biciye mu manama y'imvukira no mu bikorwa vy'iterambere bitandukanye na bene gihugu bo muri izo ntara. Byose ahanini bikaba byari bishimikiye ku iterambere ry'izo ntara. Sangwa ikaze. Kwigenekerezo rya 18 Rusama nyene cyubahiro Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cacu yakirijwe umurisho w'ingoma n'intambo n'imvyino z'ikirundi ku mugwa mukuru wa komine Kinyinya mu ntara ya Ruyigi, komine ihana urubibe n'igihugu ca Tanzania. Mwijambo ryashikirijwe na buramatare w'iyo ntara Abdallah Hassan yaramenyesheje ko umutekano muri ako karere wifashe neza cyane ku misozi yose uko ari 178 iri mu ntara kama za Buyogoma na Kumoso. Ati ivyo vyarashobotse kubwo gukorana neza kwa ya Nyabune. Muri iyo ntara barashoboye gukamisha amahoro n'umutekano ngo kuko bakoze bigashimwa, mbere umwimbu ukaba wifashe neza bagahamagarirwa gusa kuwubungabunga. Nyene cyubahiro yarabahaye akanya ko gushikiriza ivyipfuzo n'ivyumviro vyabo. Reka mu bibwigwe n'icegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean Claude Karegwa. Inama y'uno munsi kwari kugira ngo baganire n'abavuka ntara bo mu ntara ya Ruyigi kubijanye n'amahoro n'umutekano hamwe n'iterambere ry'intara yabo. Bamushikirije rero aho bateje igikorwa cyo gutsimbataza amahoro n'umutekano mu ntara yabo, hama baramutura n'ibibazo bimwe bafise kugira ngo babandanye batera imbere bisununura mu bijanye n'amahoro n'umutekano hamwe no mu by'ubutunzi n'imibano. Nyine cyo mukuru w'igihugu rero yaboneyeho akaryo ko kubaha impanuro zitandukanye. Yababwiye yuko ikiza imbere kugira ngo iterambere riboneke, ikintu kiza imbere ari ugutsimbataza amahoro n'umutekano. Kuri ico yabakeje ku ntambwe bateye mu kubumbatira amahoro n'umutekano, na cyane cyane babishije mu gushiraho ya makomite ahurikiwemwe bose ajejwe amahoro n'umutekano. Hama kubijanye n'ibibazo bamutuye mu bijanye n'iterambere ry'intara yabo, nyine cyubahiro umukuru w'igihugu yabemereye yuko azobandanya abafata mu mugongo, hanyuma arabasaba ko nabone ati ntawuhe kutisimbiza mutegerezo gukora kugira muteze imbere intara yanyu. Mu byo basabwa rero hariho ubwa mbere gukingira ibidukikije, kuko ivyo bidukikije nivyo bituma abene gihugu bagira ubuzima bwiza, bagira amagara meza, bigatuma n'abakera rugendo hamwe n'abagwizatunga bashobora guhurumbira intara yabo. Yabasavye kandi kuja barariha amakori, ko ayo makori niyavamwo izo nyubakwa mubona, amashuri, amavuriro n'ibindi. Nico bari mukuru w'igihugu yabasavye kandi kwama bashigikirana baganira. Iyo komine ya Kinyinya ni komine yifashe, ivyo bikanagaragarira ku nyubakwa zihari zirangurirwamo imirimo itandukanye n'utuguriro tw'imiti arizo farumasi, amabanki n'ibindi. Nyene cyubahiro yari yagiye yitwaje agaseke k'ibiharage n'umuceri, yahereje abatishoboye bagera ku 150 hamwe rero n'amabati 228 yahawe imiryango 200 bagiye baratogwa ku misozi itandukanye y'iyo komine. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu avuye ngaho yerekeje imuhwazi ku musozi wa Bome, ni muri komine ya Nyabitsinda muri iyo ntara nyene ya Ruyigi, aho yatanguje icese ibikorwa byo kubaka ibigo byigisha imyuga, ibigo bizoja birakira abana batashoboye kumenya ca kibazo cyo mu mwaka w'icenda w'amashure ya fondamental. Umukuru w'igihugu cacu yaramenyesheje isinzi ry'abantu bari ngaho, mbere n'abarundi bose ibigo bigiye kubakwa. Musanze muzi neza yuko umugambi w'amashure shingiro nuko no mwaka utanguranwa nuko hazokorwa ikibazo babandanya amashure yisumbuye n'abandi bacabandaniriza amashure y'imyuga. Ni naco tumwe no musi rero uno musi twaje gutanguza icese inyubako y'amashure y'imyuga mu makomine, na cyane cyane imigambi 15 dushigikiye mu biro by'umukuru w'igihugu. Akaba n'indi migambi 70 byo kubaka amashure y'imyuga nyene ashigikiwe n'ikigega Fonike 72. Murumva ko yose hamwe ari 87. Tuza kubaka tukatubihejeje imbere y'uko kwezi k'ucenda
guhera abana bazari kwariga ngaho batashoboye kuzoshobora kubandanya mu mashure yisumbuye aho gutaha muhira badosha bandanya amashure y'imyuga. Aya mashure y'imyuga azobamwe ibisata vyinshi. Yaciye asaba bijejwe guhimiriza ugwaruka kugira ngo bitange nabo muri uwo mugambi. Twagomba kubahamagarira yuko abanyeshuri bose bino biruko tugiye kubazoca bajamwo bikuru hazatunganye mu gihugu cyose cy'u Burundi inyigisho zo gukunda ugwaruka rwose ko kuvuye ku ishuri n'ataje mu ishure gukunda igihugu biciye kandi kuzana amaboko yabo badufashe kubaka byihuta muri bya bikorwa rusange byitwa kandi travail kugira ngo mu kwezi kw'icenda aya mashuri tuze twasozere mu gihugu cyose cy'u Burundi abana bene wacu abana bacu baronka aho biga. Umukuru w'igihugu yavuye ngaho afashishije imiryango naho nikora igera ku 150 ibifungurwa hamwe rero na 29 yaronkejwe amabati. Mu ntara ya Cankuzo naho nyene icubahiro umukuru w'igihugu yabonaniye n'imvukira z'iyo ntara imugera muri komine Mishiha nayo nyene ihana urubibe n'igihugu ca Tanzania. Ivyavugiwe muri iyo nama tubibwirwe na Jean Claude Karegwa icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Ibibazo bashikirije ahanini ni ibibazo bijanye basaba yuko leta yobafasha mu kubaka amabarabara hamwe n'amavuriro. Barasaba kandi yuko leta yoshiraho amategeko ahasha cyane amashirahamwe yamwe bita ama ONG muri Bifaransa amashirahamwe ategamiye leta bigaragara yuko hamwe na hamwe na cyane cyane ngaha mu ntara ya Cankuzo yo bakora igikorwa atari yemeje gukora yo bakora ivyo atategerezwa gukora. Baravuze kandi yuko hariho n'impunzi z'abanyekongo zoba zitababaniye neza. Baravuga kandi yuko babangamiwe kandi n'ibikoko biva mu kibira cegereye uruzi Ruvubu. Ivyo navyo ngo bikaba bitorohereza abene gihugu baba ku nkengera y'iryo shamba cimeza rya Ruvubu. N'icubahiro umukuru w'igihugu yatanguye kubakeza cyane ku kuntu bagumye babumbatiye amahoro n'umutekano mu ntara yabo, intara itekanye 100% kugeza uno munsi. Yahavuye kandi arababwira ati ivyo musaba ko tubafata mu mugongo ko tubaterera agacumu kubumwe dusanzwe tubikora kandi zobandanya tubikora atariko namwe ntawe uhe kutisimbiza ni mugerageze mukore muteze imbere intara yanyu tuze tubunganira. Yabahaye n'impanuro nyinshi cyane kubijanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano ko bandanye bakomeza imigenderanire myiza iri hagati y'u cacu na Tanzania. Ugasangwa intara ya Cankuzo ihana urube n'igihugu ca Tanzania. Arabakebura kandi kubijanye n'inyifato zibereye arababwira ati muze mwima amatwi abantu bose bagomba kubajana mu nzira zitari nziza hariho imico iteye kubiri n'imico n'imigenzo y'abarundi rimushingire ku mico myiza n'imigenzo vyamye biranga uburundi kuva kera narindi mwirinde ico cose coza gitosekaza ubuntu coza gisambura umuryango ati ko ishingiro ry'igihugu rihagaze ku muryango. Muri iyo ntara ya Cankuzo umutekano nkuko muvyumvise urasasagaye kiretse ubusuma hamwe n'abawutoba bihereje inzoga zibujijwe n'amategeko bita umuraha hamwe na kanyanga. Ivyo biremezwa n'abahaba. Aha muri komine yacu ya Mishiha hameze neza koko nta muntu numwe atagira ahaba. Uwufise wese ikibazo aragenda no hakurya yacu hakurya mu gihugu kibanye cya Tanzania akagaruka nta ngorane. Twebwe tubana n'abatanzania kandi keshi ndanaja ukano kuza gusumira ituntu nkatuzana amahoro nta unyaga nta ikabigenda neza. Abatanzania nabonye baza gusumira iwacu bakitahira amahoro nta ngorane ndetse no kwivuza bivuriza kw'ivyo bitaro by'iwacu murore nyene byahora bigerageza guhunganya umutekano isanzuka mwumva ziharawe bavuga ziyayura umutwe mugabo abashinzwe umutekano n'abajeje intwaro barafatanije hamwe barazituza. Umukuru w'igihugu nyene cubahiro Petero Nkurunziza yahavuye aja ngaho hafi nyene ahubatse ivuriro ry'uwigenga azwi ku izina rya Gervais Ndisabiye.
ivuriro ririmwo igisata cakira abavyeyi, aho abagwayi barara, aho bapimira indwara n'ibindi. Umukuru w'igihugu akaba yaciye ahamagarira abandi kumufatira ko akarorero. Kuri iryo barabara nyene rivi Mugera rigashika ku Gahumo ku gacimbiri Remera niho hariko harubakwa ibitaro bikuru vya Mishiha. Umukuru w'igihugu akaba yaciye atanguza icezi ibikorwa vyo kubaka ivyo bitaro, arifatanya na bene gihugu mu gushinga umushinge. Biriko birubakwa ku buringanire bwa hectare 4. Ivyo bikorwa bikazorangurwa ku buryo bwa komine ya Mishiha n'intererano z'incuti n'abagenzi b'iyo komine, ariko umukuru w'igihugu akaba yarabemereye amabati. Ivyo bitaro bizoba birimwo ibisata vyinshi nk'uko abakurikirana ibikorwa vy'iyo nyubakwa bavyerekana ku gicapo cayo. Umukuru w'igihugu ati bene gihugu ba Cankuzo barazi gukamisha amahoro n'umutekano urangwa muri iyo ntara. Tugira amahoro! Tugira amahoro! Sanga ubumwe igikorwa n'iterambere mu gihugu cyacu mu ntara nziza cyane nk'undi ya Cankuzo. Twaje kubakeza yuko mu ntara zitsimbataje amahoro n'umutekano, iyi ntara ya Cankuzo iza mu ntara 4 za mbere mu Burundi bwose. Twagomba kubakeza yuko mumaze gutandukanya icatsi n'ururo, naho bya byaguranye umwaka uheze twarabonye yuko abanyacankuzo mwamaze kumenyera intwaro ibakomokako, mugatora abo mwice bakiye kugira ngo abarongore. Twaje kubashigikira ku migambi y'iterambere. Mu nama twakoze twabonye yuko ino ntara ya Cankuzo mufise ingabanwa nyinshi cyane Imana yabahaye zotuma muteza imbere cyane mu mwanya mutonya iyi ntara ya Cankuzo. Ati nta kinezereye nko kwivuza mu bitaro uzi neza ko ufise uruhara mwiyubakwa ryavyo. Muratawe kubaka ibitaro, ntabwo ari ivuriro, ibitaro. Ujya mugabo bijejwe kubyubakisha yabisiguye numva nezerewe cyane. Nimwaza kubyubaka ndazi neza kuzobyinjira agwaye, naho muganga atazo baramubaza adoshakira 50%. Kuko ni bitaro byiza cyane. Nta kintu kinezereje rero nko kuza kwivuza mu bitaro uzi neza yuko nawe wabyubatse. Umukuru w'igihugu cyacu ati naho muri ko murubaka ibitaro mugira isuku mwirinde indwara zifatiye ku micafu. Twagize urusasuma dusanga abarundi benshi bagwara ingwara zituruse kuki ku mwanda. Kubw'ivyo rero ku munsi ugira gatandatu wanyuma buri kwezi ubu twarahinduye aho duherereye, kandi dushaka yuko abari mu ntwaro bose n'abatowe mugira uruhara rukomeye cyane. Tugomba ko igihugu cyacu cy'u Burundi kirangwa n'abanyagihugu bafise isuku. Uwo munsi rero twawugenewe gukora isuku muhira. Muhira hategerezwa umuntu wese kuba afise akazu kasugumwe. Ubugira kabiri nukubaka akazu k'ubwogero. Muri ibyo bikorwa kandi turashaka yuko buri rugo ruteza kwa rufise ikinogo citwa Nyabarega. Muri ibyo bikorwa rusangi kandi buri rugo rutegerezwa kuba rufise akantu kitwa agaserama. Murakazi agaserama nukuvuga yuko ni kakano bubaka kameze nk'agatanda, umuntu imbere kuza gufungura amasahani akayoza akagereka ko hejuru kugira ngo amere neza n'isuku. Tugashaka kandi yuko ku buri barabara ari barabara rirerire, ari habana ja kwishura ugasanga baca bamara ibirometero 4-5 iri kuri iyo nzira nta kazu kasugumwe kariho. Tuzo dukora n'utuzu twasugumwe ku mabarabara maremare. Umugambi w'ishure ry'imyuga bigaragara ko ari nyishu kugwaruka rw'u Burundi. Umukuru w'igihugu ahimiriza ugwaruka kutanjanjwa kuri uwo mugambi kuko harimwo ivyiza vyinshi. Gwaruka mumenye neza ko ronka kajyo kwiga nibakwe. Kera twebwe muri kahise amashuri ari makeya cyane, abiga bari kurusha.
niyo bageze mu mwaka wa gatandatu benshi baca bataha kubera ca kibazo. None rero mwebwe Imana yarakinguye amashuri mwaka wa kuva mato mato mwiga ku buntu, mukiga gusha mwaka wa gatandatu ikibazo twagikuyeho kwego muce murangurura gushika mwaka w'icenda. Nukuvuga yuko abazogitora bazoca bandanya muri amashure asanzwe musanzwe muzi arangurura gushika rimwe na rimwe muri kaminuza. Abazoba batagitoye bazoca bagenda mu mashure y'imyuga babigishe ukwibeshaho. Mu ndabiro no bantu kuntu bangana mu gihe bakiyobewe bagaca bataha muhira abo kwimarira iki ndabira nawe. Tondo murongo kujya mukurikirana turabe ubusubasumbane bagufa imbere abandi bari baca mukurikirana mu ndabire abo bana bace bataha bananiwe ca kibazo cyo mu gatandatu. Kuri abo umwe babiri batatu bane batanu ndabira nk'aba bana bakoze ca kibazo ca leta ntibagitore bagaca bataha muhira bo kwimarira iki. N'abana bakiri bato cyane ariko cabanda cyo mwaka w'icenda azaba yisununuye akoze ikibazo ari incabwenge abandanye ariko kimunaniye aho guca ataha mwaka wa gatandatu adoca yururukira mu mashure tuko turubaka y'imyuga babigishe kudesa gushona babigishe kubaka babigishe kubaza babigishe guteka icakura sibyo babigishe korora neza ukabimenya neza worora inkwavu impene intama ingurube bakakwigisha ukabimenya korora neza bakakwigisha kurima neza imboga ibigori n'ibindi bashobora no kubigisha n'iyindi myuga ntizibe radondagura. Abenshi mu rwaruka rw'abigeme baraheba ishure kubera gutwara inda batipfuza gutyo bagahusha ubuzima. Umukuru w'igihugu aributsa abavyeyi kugarukira indero y'abana no kwirinda guharika. Abavyeyi murere neza abana b'abakobwa basigaye batwara inda biga mu mwaka wa gatandatu mu mwaka wa gatanu. Ejo ni mu Kayanza nabonye umwana w'umukobwa yavyaye yiga mu mwaka wa kangahe wa kane. Iryo nibara mu gihugu kandi abo bana bavyara ababatera izo nda abo bana ntibabemera ni ngorane muri kazoza. Twashaka kugabisha abo bose bahumbisha abo bana. Tugiye kwemeza ibwirizwa rimuna amashinga amateka rihana rigahasha abo bantu b'inkozi z'ibibi cyo kimwe n'abaharika. Guharika bizana ingorane nyinshi cyane. Nashaka kwabwira umugabo yabaye katamanikirwa mu guharika wo mu ntara ya Cibitoke yaravise abagore 12 haciye imyaka umwaka umwe apfuye umwaka uheze yapfuye afise abana 115. Muri abana bose ntanwe yiga ntanwe yize yo kugisha ndakarikande none yaraduteye ingorane acatahuka. Mu ntara Cibitoke batubwira yuko abo bana uwo mugabo nibo bantu bateje umutekano muke mu ntara yose ya Cibitoke. Nta kindi bazokora no kujyana naco zo kwimarira nico kimwe no miryango. Abagabo muharika mumenye neza yuko atamahoro muri ko murazana mu miryango no mu gihugu kuko nibintu bitoroshe kubona abana n'abagore bavyara abana n'amatongo ukuntu angana tutibagiye imibano. Abantu baharikanye bagira umubano mubi bazana ubwicanyi ugwanko ugasanga nta mahoro mu miryango kandi imiryango myinshi ibuza amahoro n'igihugu kibona amahoro. Intara ya Cankuzo nkuko mubizi ni intara igifise ibibanza byinshi bigaragara kandi mera cyane. Mu ntumbero yo kubungabunga amahirwe iyo ntara ifise umukuru w'igihugu asaba gukingira ibidukikije. Kubidukikije rero iyi ntara yanyu ya Cankuzo murana ko mufise ibitumba n'imisozi miremire cyane kandi intara imera
kugira ngo rero tubandanye twimbura cyane ijya misozi yose ukujya muyibona birasa yuko mugira kigoro kadasanzwe kujya twabivuze ko buri mwaka ikomine yose ze kuba iteye ibiti n'imiburiburi amagitari 50 hajya mufashe neza bidukikije umwavu wova hajya hejuru mu misozi ngani ho bakenewe ifumbire nta fumbire bikenewe kubw'ivyo rero turabahamagariye gwera kino gihe buri komine yose mutunganye amashira hamwe yo kugira amatuta y'ibiti zotera kwezi kw'icumi na rimwe turavyumvikanye hama dutere ibiti byinshi cyane cyo turonka n'amazi meza menshi nk'uko muvyibonera mu ntara ya Cankuzo iranamera n'ibigazi aho ni ku musozi wa Mwiruzi uri muri zone ya Mugera aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu yariko aragendera umurima wiwe urimwe ibigazi birenga amajana 9 biteye kuri hectare 7 n'igice ivyo bigazi bimaze imyaka 5 kandi hafi cya gatatu cavyo biramye numurima uhimbaye ubereye ijisho uhagaze ahakirurutse uri kurawihweza abanyeshuri bo mu ishuri rya Itabu mbere basigaye baja kuhagirira ivyigwa vyabo umukuru w'igihugu yasanze abakozi ku kivi bariko barabibagarira Ku munsi wa gatandatu w'ikorwa rusangi nyene icubahiro Petero Nkurunziza yifadikanije na bene gihugu bo mu Cankuzo mu bikorwa byo kubaka kaminuza y'u Burundi campus ya Buhumuza ngaho nyene baregeranije ibishitsi vy'ibiti byasituwe muri ico kibanza bazohigira ivyigwa bitandukanye mbere bakaba bipfuza ko botangura kuhigira mu mwaka uza wa 2016 ushira 2017 isinzi ry'abantu rero bari baje muri ivyo bikorwa mbere n'abanyeshuri biga ku mashuri makuru yo mu micungararo umukuru w'igihugu yarabemereye amabati twarabwiye neza yuko imigambi yose muzokora icimana cyo dushoboza cyose gukora tuzogikora kugira tubashigikire manje kubashimira yuko mukunda ibikorwa mugatsimbataza amara umutekano kandi mukijukira ibikorwa rusange mwagize umugambi ukomeye cyane tumaze kuba izima yabivuze twarabaye ibyuma nganda bemere neza yuko mu kiringo kitarenze ukwezi n'igice nimwamwe ari kuja kwibyuma amabati yose gushira komeza cyane azobare bashikire kandi akomeza abanyacankuzo yagiye bamugabiye inka yiswe yabuhumuza mu kumukeza ko yasimvye amakuba yaratewe n'akagwi kagomba gutembagaza ubutegetsi hari kwigenekerezo rya 13 Rusama mu mwaka uheze saho gusa nyene cubahiro yarateye intege abari mu bikorwa rusangi bo kumugwa mukuru wa Ruyigi mu gusigisima ivyumba abakinyi bihinduriramwo kuri stade ya Ruyigi stade nziza cyane mbere yakira n'inkino zitandukanye umukuru w'igihugu cacu yarifadikanije kandi muri komine ya Itaba na bene gihugu bariko barubaka ubwugamo bw'ikibuga c'umupira cubatse hafi y'ibiro vya komine nibarabara ry'ikaburimbo bitegekanije ko hubakwa n'ubundi bwugamo bise B kuko ubwo bumaze kuduzwa ari ubwugamo bw'iteka buramatari w'iyo ntara yaramenyesheje umukuru w'igihugu ko abanyagihugu baterereye miliyoni 8 kugira ngo bubake ico kibuga umukuru w'igihugu yababwiye ati tuwaje kubamenyesha yuko tubashigikimwe n'umugambi muri ko murakora kubaka ikibuga cyiza cyo mugasozera vuba vuba nzorogiye umuntu abijejwe mu biro by'umukuru w'igihugu aze kurakura ngubaka neza izo ngazi abahe ukuntu amakuru ukuntu bazubaka neza nimwubaka hajya ruguru mwubatse hajya ruguru mugasozera tuzobaterera tuzobashigikira mumaze gusozera neza ndabemereye yuko amabati yabivuze amabati meza kandi akomeye cyane hama rero ingazi bazigire neza cyane
tudushamo za ntebe za kijambere. Nkuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu yamabigenza agendeye bene gihugu mu ntara, haratunganijwe inkino z'umupira w'amaguru mu makomine atandukanye. Umugwi Haleluya FC umukuru w'igihugu asanzwe akinamwo waratanye mu mitwe n'umugwi Freedom FC wo mu Gisuru, aho hari ku kibuga ca Ruyigi. Haleluya yinjije ibitsindo 4-1 ca Freedom FC. Uwo mugwi Haleluya FC waratanye mu mitwe kandi n'umugwi Buhumuza FC ku kibuga kiri imbere ya Paruwase Gishungo. Ahari hakoraniye abanyagihugu benshi baje kurorera urwo rukino bava ku misozi ya Kaniha ya mbere, Kaniha ya kabiri, hamwe rero na Mugera n'ahandi. Haleluya FC mubona bambaye umwambaro usa n'umutoto yishiye n'ibara ritukura, oranje mu rurimi rw'igifaransa, n'uwo mugwi Buhumuza uri mu rindi bara. Abo bose berekanye ubudasa. Haleluya FC winjije igitsindo kimwe kuri penalty yatewe na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu ku busa bwa Buhumuza. No mu ntara ya Gitega umukuru w'igihugu cacu yarahakiniye umupira ku kibuga ca Bukirasazi, aho uwo mugwi Haleluya FC mu mwambaro ufise ibara risa n'umutoto uhishiye n'igirabura wakinanye na Buhoro FC w'Bukirasazi wambaye ibara ritukura n'iry'umutoto uhishiye. Umwambaro mushasha kuri uwo mugwi, umwambaro bahawe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Haleluya FC winjije ibitsindo 6-1 ca Buhoro FC. Nino ngaho dusozere kino kiganiro naho ubutaha.